Mwaramutse neza mwaramutse neza ndabashimiye mwese ko mwashoboye gushika ngaho no munsi turasabye imbabazi ko twatevye gatoya no munsi twagize iteka ryo kubakira twagize iteka ryo gushira habona troisième édition festival de l'indépendance turabahaye ikaze ibibazo mu bibaze ibyo mukeneye gushikirizwa mu bishikirizwe uko dushobora tuza kugerageza hama mvuga ivuze ama information muyakire uko tuyabaha hama muyashikirize ko twayabahaye murakoze cyane turashaka guha ijambo CEO kugira atambuze iki gikorwa amahoro izira ko meze neza reka nanjye ndabashimire kubona mwatwitabye hama ikintu cyatumye turi ngaha twese ngira benshi murakizi ni festival twama dukora buri mwaka ubu akaba ari edition ya gatatu tukazoyikorera Ngozi n'Igitega na hano iwacu Bujumbura. Ni muri ya ntumbero nyene yo gukuza umuziki ndundi tubikishije ko hari abantu badashobora kumanuka seto nko mu Bujumbura kenshi bibagora kumanuka hariho n'abandi ba artiste benshi usanga bataronka akaryo keza ko kuduga kwimenyekanisha mu ntara hagati niyo ntumbero nyamukuru no kwigina umunsi wahariwe independence umva ni ikintu gikomeye cyane ku murundi wese ngira ni ikintu cyo kwishimira ni ikintu cyo kugendera ni ikintu cyo general gushimira Imana kubona abakurambere baturwaniye turaronka independence turikukira nibaza ko ari igikorwa cy'umurundi wese ahari hose yo kwishimira eko ngira ni ivyo hama mwakoze kuza ngira muraza kubaza ibibazo mugabo je noshima yuko mubaza ibibazo byerekeye juste iyi independence peut-être yuko ndaza kuronka kanya ko kuganira na andeho desa byerekeje mugabo nasaba cyane cyane yuko twavuga ibyerekeye iyi independence murakoze cyane. Merci beaucoup, merci CEO Manikwesa Giricane nkuko mubabona hano ni batatu nanje nkagira wa kane ari uwindi yitwa Madame Hélène oui chargée de relations publiques muri formation uyiragira oui muri fondation uyiragira niwe muntu nawe nyine twifuza yuko yogira ikintu abwiye abamenyesha makuru mu kubaramutsa kugira ngo dutangure ibikorwa byacu nyezina mwese muzi neza abo turi kumwe kugira ngo muze kubaza ibibazo mworohewe. Tugire Kristo kandi nkuko yabivuze je witwa Madame Hélène aba ari chargée de relations publiques muri fondation Uyiragiye ikorera mu Kabezi ni RM3 à 1600 mètres urenganye ya Pierre Livingston Stanley jewe ndinga nk'umutumire kubera turafite ikindi na Bounty Boy kumunsi kwigenekezo rya 21 muri uku kwezi kuri Eden Garden Resort route Gatumba mu Kajaga. Ico giteramo kizoba arico gupromotinga abana bagendana ubumuga mugabo bafise izindi mpano hariho umwe yitwa Nipo Simple agendana ubumuga bw'amaguru n'amaboko ngira benshi mamaze kubona amaze gusohora indirimbo yahayagize igihugu cy'u Burundi hariho n'undi yitwa Swaga nawe nyene akaba agendana ubumuga bwo kutabona akaba umwana rerewe mu kigo cya fondation Uyiragiye rero ndi ngaha kubera abantu miye kugira nimwagira ikibazo kimwe n'ikindi kuri ico giteramo zo gushobora kubashigikira mwakoze. Merci beaucoup ni iby'agaciro cyane abo turi kumwe abamenyesha makuru nizere yuko mwamaze kuronka umuco w'abantu turi kumwe hano ibyo bakora eka twari tugomba tubasabe rero mwitegure kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byanyu no kugira tukabaha inyishu zitomoye cyane
ndifuza yuko twabaza ikibazo kimwe kimwe kugira ngo nabo nyine bashobore kutwishyura sivyo babaze kimwe kimwe twishyure direct canke bibiri bitatu bitatu ni bon. Ndifuza yuko twotangura kubimenyesha makuru ndabona Star TV, BTV, ndabona ntera njimbere ku mafoto meza n'abandi benshi bari hano na Isaac TV, ndabona akoresha umwanya, ndabona amamedia menshi cyane ari muri kino kibanza. Ndifuza yuko twotangura kubaza ibibazo umenyesha makuru wa mbere bashaka gukiriza ama tugaca tubaza kuvyerekeranye ino concert ama uza gushaka ikintu kiri private. Big Fizzo yatubwiye ati turaza gukora ikindi kiganiro cha private. Umenyesha makuru wa mbere ifuza kubaza ikibazo oui madame la fille je ne sais pas ashaka kubaza ikibazo cya mbere. Banze ndabaramutse ndanabashimira mwese mwashoboye gushika. Ikibazo cya mbere ni kubera iki twari twabwiwe ko festival idahaba ariko kandi uno munsi twaba turi ngaha kandi muri conference. Ikibazo kigira kabiri, mwe twatubwiye muri edition igira kabiri ati festival de l'independance tuyikoresha uburyo bwacu. Sinzi ibu ku nshuro igira gatatu hari uwashoboye kugira icyo afashije. Hama ikibazo cyanje kindi kuri Ellen atubwiye ko muzokorana na Bantu Boy, ni Bantu Boy canke abaririmbyi bose bari muri Bantu Boy canke muzokorana na Fizzo? Merci beaucoup. Ubundi kugira ngo baze kwishyura icyarimwe Ricky Love Promoter, Big Love Promoter One by One TV. Reka ndashimire Bantu Boy kuba yumviriye gukora ibitaramo mu ntara zitandukanye z'igihugu kuko mu Bujumbura n'abariya baravuga ati tweho natwe turi abafanzi ba Bantu Boy tukeneye kumva bishyashya tukeneye kubona abaririmbyi bacu dukunda. Hama twabonyemo abaririmbyi twabonyemo imigwi ndabona n'umugwi w'abatambi inambo z'ikirundi. Mbega ubu mwamwabyumviremo gute mu gihe ari abatamba gusa kandi tuzi ko aza kuvamo baririmbyi? Amigira kabiri sika kubaza CEO kuri state yavuze ati abantu bakunda Agapfa. Ese ko bari kudatahura izobana ntizoba icyanyuma ibibanza muzokoreramo iyi festival abantu kubimenya byo bari byiza gusumba. Murakoze. Merci beaucoup. Ico ni kibazo kigira kabiri kumenyesha makuru wa kabiri. Nashaka Starboy nawe nyine afite ikibazo yifuza kubaza uburongozi bwa Bantu Boy. Yes, wenda Starboy deshi kuva mu kinyamakuru Star TV ndetse akaba ari cyasaba ndakirongoye. Félicitations d'abord kona agarutse inde edition. Ariko ikibazo cyanje kiravuga giti tugerageje kuraba ino festival, ni festival no kuva yuko na promotion nyene ikwiye no kuva yuko iba yararonse, ariko nibaze ko twashitse nganga abanyamakuru ni mwanya wo gukora kugira dushore kuhereza promotion no festival kugira igere kure. Nta promotion inini ihambaye twabonye, ariko ngatumbaza kino kibazo mbega ino festival muri kuyikora kugira habe avantage yahe ku bantu cyane muri kuyikora kugira mushike kuki? Ico kitakiba ikibazo kiwanje cyambere. Ikibazo cya kabiri la fois passé aheruka kuba festival yabereye ahahura rero ya kera, harabaye ikibazo show ntiyaheze ntiyarangiye bivanye nuko bakibaza kuvuga yuko umwanya baduhaye warangiye, nuko abafana baragenda ariko mu nyuma barasubira kutwemerera turabandanya show ariko ari abagiye. Mbega icyo kibazo cyo bacarakimuwe kuri no curo ku buryo bitazosubira kuba. Murakoze mwabahoze. Merci beaucoup Starboy kuva muri Star TV. Hariho n'undi menyesha makuru ariko reka tumanze turonke inyishu ya bino bibazo byabajijwe n'abamenyesha makuru batatu maze tubandanye. Karibu sana. Halo abajije ngo kubera iki mwatubwiye ko festival tazo. Genda umuntu nkunda gukinisha amajambo cyane bose kugira ndabe helma abantu babishigike. Nibaza yuko mu gihe dusohora afishe ya festival, igihe dusohora afishe ya festival bica bigenda n'uze ya promotion nyene. Igihe dusohora afishe ya festival muri benshi bari ngaha nta muntu n'umwe yapostije iyo nuze
iyo afishe kandi ari ikintu cy'igihugu nangwa ari twe tubikora ku gatwe kacu mugabo ari ikintu cy'umuntu yito yuko ari umurundi wose ashobora gushigikira kuko ni festival de l'indépendance donc irandaba ikakuraba ikaturaba twese. Ce qui est dommage, il y a personne, il y a post-digitine. Ariko juste kwandika yuko festival itazoba mu isaha imwe iyo message yari maze gusirikira mu Burundi bwose isi yose. Vrai ou faux? C'est vrai. Kuko je en tout cas je ndaca ku mbuga za Facebook kenshi niho mbona aba journaliste bacu canke aba promoter bacu bakorerayo cyane. Je ndo umuntu nkurikirana kimya ndashobora no gusita ama page amwe ngaha juste ahora amvuga nabi juste kumvuga nabi donc qui veut dire ko cyataciza nkora n'umunsi n'umwe ndabazi bari ngaha kubera ki batapoze ni kintu cha independence nimurabe ngo kubera farias bas nimbunya nka ntaco ariko iki ni kintu cha independence kirakuraba nawe nimba tudahuza nimba tutahora tuganira ivyo ubweti okay nakare urukwavu nkaho nuwangu urukwavu remera kuri ruga iki kintu ni cy'u Burundi ni cha independence y'u Burundi. Rero je kwandika kujya nashatse nandike ntangura akantu kabona ko yuko habaye induru kuno canandika nta festivalism bash isa imwe iyo message yari amaze gukwira isi yose kivediri yuko benshi mu Barundi dukunda Agapfa ntidukunda iterambere ry'umuntu pourquoi ukuntu iyo message baguma bayipartaja afishe batayipartaja nk'uko. Rero ndo umuntu nkunda gukinisha amajambo ndo umuntu nkunda ndashaka kuraba reaction yiwawe ngaca menya ikibanza cyawe no gushira ngaca menya uyu muntu nawe twohura nani yambuno muha kuko nakamara. Jendo umuntu nashizemo ingufu nyinshi muri uwo muziki cyangwa mu izina ry'iwanje nararikoreye imyaka n'iyindi umuntu notizikirato aho nacingira niyo cambara na nico gituma jewe kuvuga ati reka jewe nkore iyi festival cyane biri muri yo gahunda uko abandazi yuko abantu tugendana muri yo voyage ya festival cyane iki hari impanuro zimwe dutanga hama kuvyerekeye umuntu yaboje Star TV wabajije ngo promotion niwo uyikora bro. Narayikoze ariko ku ruhande rw'iwanyu wowe wabajije ikibazo ko nawe ntabyubona ko ata promotion igiye ariko barangiye promotion yo kuvuga ko kitazoba uca wimvire gute je barangiye promotion yo kitazoba why ndasubiyemo iki ni kintu cha independence kiraturaba twese naho tutavuga rumwe naho tutagira ikintu cyo gushigirwa c'est pas parce ngo cyakoze na Band Boy ndazi ko abantu hariyo abantu benshi bifuza ko Band Boy n'uno munsi yo bitaba ariko kuzina ry'Imana kugenda umuntu naho muri ibintu byose cyo umuntu kiri Imana imbere nimba nkibandanya kuririmba hari abantu benshi baririmba neza ariko ndacari kuri list kandi nta muntu azoza kungura kuri list atari Imana yonyine. Nimushigikire umurundi naho muho mutavuga ko umugabo uvuga ati wowe n'umurundi n'umuntu w'iwacu ariko akora iby'iwacu ariko akora ibintu bizodutesha twebwe bizoduha agaciro. Hama hari ikindi babajije ngo sponsor sikirenga bikashimira abantu baduhaye sponsor ku maradiyo hariho za Rema hariho za Black FM hariho ni nyinshi bihaye vraiment kukigoro bakaduha niyo basi nako sponsor ko kuvuga ngo babicishe mugabo kuvugisha ukuri sponsor sikirenga mugabo ibyo bintu jewe nivyo nshintege kuko no gutangura umuziki natanguye mfise 0 francs ariko kubera nyine courage yiwanje niwe yashikaye ngaho
nkabashimira n'abantu bose babafana bamfashe mu mugongo kugeza n'uwo mwanya, ariko ni je nosaba yuko ikintu ari ikintu citiriwe Burundi c'umurundi mwene wanyu naho muba mutavugana muzogishigikira sepango mpaka tugwa bagenzi twese ntibishoboka. None nzoba iyo interview naranditse ko bitazoba muca murabipartaja hose mubona ko nzoba iyo interview aho Fizzo aragara natanga interview kuko ndaho interview ukura supporting ibintu bibi gusa. Ese nta byiza umuntu yoba yarakoze urukuvuga ati ujya nakani nuko ameze umugabo hari igikorwa udashobora, hari ikintu Imana yamuha udashobora naho ugira gute so kugara n'umutima mubi munshiramo kugira ntidukorana amanuze ama interview kuko ama interview arakenewe ku mu artiste wese arakeneye interview, arakeneye promotion. Rero kubona ntaba nikawusha kutaba ama interview nuko mbona ivyo mwandika amukachusa kazu kantengera ndakubona ko wandika nabi ushaka genda go interview. So anyway twako tura tikuki dukora festival muri interior ngira nabivuze ni muri ya ntumbero yo kuvuga ati hari abantu bari ruguru chapo dabo kwanza ni ikintu cyo kwishimira, ni ikintu cyo gucelebra parce que ni igikorwa cya independence uri mu Burundi gira ni ikintu cya mbere utegerezwa kwishimira. So mu ntumbero ni kwa kundi nyine promotion y'abaririmbyi wa promotion wa akaryo ko umuririmbyi ashobora kuduga par exemple kuko kenshi turi kuba tubikorera nuze ruguru mugabo ibujumbura tegeza kuhakorera na so liste yari ifise ili nuze Ngozi na nuze yari kuri liste ya Gitega bari kuri liste mu zindi ntara tuzogenda Imana ni yadufasha amagara muri ya ntumbero yo gushigikira umuririmbyi, ni muri ya ntumbero yo kwerekana talent z'umuririmbyi, ni muri ya ntumbero y'abafana bo bari za ruguru za hehe badashobora kumanuka cyangwa badafise ni televiziyo. Rero n'abafise udutelefone mugabo bafise udutelefone tumatoroshi si benshi bashobora kuraba umuririmbyi kuri telefone. Donc ni muri iyo ntumbero yo gukomeza gushigikira umuziki ndondi no guha intege abaririmbyi bariko baraza. Murakoze cyane. Ikibazo kijanye n'ibibanza kugira bashobora kubimenya ntaco mugeze mwishurako. Oh sorry, ibibanza Ngozi tuzogira kuri Belvedere, hama Igitega kuri Restaurant Nox, hama Bujumbura tuzogira kuri Nueva Vista ni mu Kinama. Murahaye kazi cyane. Merci beaucoup. Hari kibazo kimwe isigaye. Ego. Ikibazo nabajijwe na Dijo wambajije ko igiteramo tuzokorana na Bounty Boy yose cyangwa ko ari Big Fizzo wenyine. Twahisemo Big Fizzo wenyine kubera ko tubizi amaze gushika ku rwego rwo hejuru, kandi intumbero y'icyo giteramo ari guteza imbere abo bana bagendana ubumuga kugira nabo bamenyekane, bamenye ko naho umuntu aba afise ubumuga tutategereza kumukumira, ariko twategereza kumuha hafi kugira nawe atere imbere. Ariko muri icyo giteramo harimo Big Fizzo wenyine, twatoye na Vishulos kubera nawe asanzwe agendana ubumuga kugira abo bana babone ko ageze ku ntambwe ishimishije cyane, bibaha intege zo kubandanya. Murakoze. Oui, merci beaucoup. Ibibazo bya mbere nizeye ko byishyuwe neza cyane. Nizere yuko nawe ufite akantu ugomba wongereko. Ego hariho ikibazo babajije kubera iki twashizemo club traditionnel. Nibaza yuko iyo tuko turavuga la culture, tuko turavuga umuziki nabo barimo. Sinibaza yuko kubera batamba gusa, batamba indirimbo, umva ntibatamba ibivuye umuyaga, batamba indirimbo. Hari abaririmba, hariho n'abatamba. Nibaza yuko ni ikibazo gitari bigiye
no kubazwa kuko umu artiste ntaba limité gusa kuba aririmba indirimbo tuvuge moderne na traditionnelle, ça fait partie de notre culture. Urumva nibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane n'ingoma y'abavyakunda zogiyemo ko byose birepresenta igihugu cyacu surtout mu mwanya turiko turavuga ikintu cyitwa independance. Nibaza ko ibibazo ari ibyo. Oui, merci beaucoup. Ibibazo byishyuwe neza cyane. Ego murakoze kuri ibyo bibazo. Nashaka kwishura ari ikibazo cya manoti yabajije, ikibazo cyiza cyane cyo kuvuga ati mbega ko hari abaririmbyi tubona ngaha mumaze gukora edition zibiri ubu mugeze ku ya gatatu, mbe n'abandi nka Satbi tuzomubona kuri affiche. Satbi twaravuganye nimashaka nimba ariyo nkuru murindiriye, twaravuganye nuko nyene ari hanze mu bikorwa byiwe kandi azotaha le 14. Ngira ni muri muzi n'umusazi azotaha. Ndamenye ibanga. So nukuri twavuganye kuko nkuko tora kenshi tuba dukeneye umu artiste mushasha umuntu azoparticipa muri iyo edition tuzoba tuko turategura. Mbere na Natasha twavuganye nawe nyene aranyemerera mugabo nawe ikibazo ari hanze, gira murazi ko ari hanze, ari mu Birigi. Wewe yarariye no muhari kubona adahari ngaha. Ibi byose ni muri ya ntumbero yenye kuvuga ati kwa gukorana n'abandi ba artiste, kwerekana urukundo, kwereka aba bajya bari munsi ya bato bacu gushigikiranira urumva. So Satbi yari yemeye, Natasha yari yemeye, malheureusement nuko batari mu gihugu.